Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho yahishuye amabanga akomeye kandi ateye ubwoba arabana n'ibikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho benshi bahise babona ko byanze bikunze ibi bintu bikurikiranwe abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD bashobora gushirwa imbere y'ubutungane, kuko biraboneka neza ko badatwara igihugu c'u Burundi mu by'ukuri, ahubwo ko abatwara igihugu c'u Burundi ari abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania, kandi bikaza bishimangira ko ingorane zose abarundi barimwo uno munsi zose zikomoka ku batwara Uburundi badakorera abene gihugu, ahubwo bajya gutora amategeko mu kindi gihugu. Ibi nyine bikaza byerekana ko ibintu bitagiye koroha mu minsi iri imbere, kuko Generali Arengiyome Bunyoni yatanze amakuru ahambaye cyane kandi yerekana ko byanze bikunze umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye wari urimwo ibihangange nka byose, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora ndetse n'igihugu ca Tanzania, aho yavuze ko byanze bikunze ibiriko biramuvugwaho ntago ari byo, ariko nanone ibyo yagiye atangaza birerekana neza ko harimo ikibazo gikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, kandi bikaza bishira hanze injyane zikomeye cyane zimaze igihe muri no mugambwe wa CNDD-FDD, umugambwe umaze imyaka myinshi utwara igihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko iyo myaka yose bamaze batwara igihugu c'u Burundi ataco bigeze bamarira igihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko umugambwe wari ukwiye gusezererwa ku butegetsi, kuko n'ibyumviro bitwara abarundi ntago bituruka mu bene gihugu, ahubwo bituruka mu gihugu cibanyi ca Tanzania. Ibi byose nyine bikaza byerekana ibibazo bitandukanye biriko biribonekeza ku butaka bw'u Burundi. Ni byinshi nyine twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Generali Arengiyome Bunyoni yaraye yagirijwe ko yasabye Tanzania kumufasha gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Urubanza rwa Generali Bunyoni na bagenzi we rwaratanguye ejo ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024 mu gice cy'iyungururizo muri sentare Ntahinyuzwa. Nk'uko byabaye ubwa mbere, urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega mu ntahe y'Icesi yari irongowe na Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Ibyavugiwe muri urwo rubanza ntibitandukanye cyane n'ibyavuzwe mu rubanza rwa mbere, yaba ibibazo yaba inyishu za Bunyoni birasa cyane n'ibyavuzwe mu rubanza rwo muri Munyonyo 2023. Turaza kugaruka ko mu zindi nkuru ku bibazo bikuru byahavugiwe ndetse n'ibindi byinshi cyane mutigeze mumenya nk'abarundi, ariko benshi bagahita bavuga ko ibyabaye mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni byari bikwiye gukebura abarundi bose, amaze bakikuraho iyi ntwaro y'agahotoro y'agacinyizo imaze igihe ipfukamye mu nda abarundi. Kimwe mu byo Generali Bunyoni yisiguye ko nuko mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye yasabye Tanzania kumufasha. No Bunyoni yaraye asubiriye kwibutsa ko CNDD-FDD ikorana cyane n'umugambwe CCM utwara muri Tanzania. Generali Bunyoni avuga ko yarondeye cyane Reveriyano Ndikuriyo kugira amutume kumuvugira muri CCM aramubura, aca kuri umwe mu bakomiseri ba CNDD-FDD uwitwa Emery kugira amuhere ubutumwa Reveriyano Ndikuriyo, ariko asanga siho ari. Muri byagirije no mu bizindi nyisiguro harumvikanyemo ikintu kiteye ubwoba Bunyoni ariko arashira ahabona kurusha n'ibyo mwaba mwagiriza.
Uburundi busa n'ubutwarirwa muri Tanzania kugeza n'aho abategetsi bakuru mu bibagoye batabaza umugambwe CCM ngo ubaje hagati. Iki kintu kizwe neza gishobora kubyara icaha gikomeye ku bategetsi b'u Burundi. Birakenewe ko hamenyekana neza ingene abatwara Uburundi bahabwa amategeko na Tanzania. Bunyoni yaraye ahejeje kuburana ariko biraboneka neza ko icyo azafatirwa cyangwa se bizava mu rubanza byamaze guhera kuko biraboneka neza ko abacamanza batitaye no kubyo ariko aravuga. Kimwe mu bintu bitangaje n'umuvuduko runo rubanza ruriko umunsi w'ejo gusa General Bunyoni yaraye ahejeje kuburana ibyaha indwi yagirizwa. Bibiri muri byo yabiburanye mu mwiherero. Icaha cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amagendegende be n'icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu ngo ni vuvuzera be n'umushiranganji wa mbere ngo ni mpene. Sentare Ntahinyuzwa ntiyashatse ko abari ngaho babyumva uko bimeze. Bunyoni we yarasabye ko byose bivugwa ku mugaragaro baramwankira. Ikiboneka nuko Bunyoni ataco yagirizwa cy'ukuri ahubwo biraboneka ko ari remetanya ririko rirakorwa kugira ngo bamupfunge kuko kumugandagura biboneka neza ko byamaze kubananira. Ubundi yaburanye ejo haheze ni Colonel Destino Bapfumukeko. Biteganijwe ko uno munsi haburana Colonel Desire Uwamahoro be na Kome Niyonsaba yahoze ajejwe inyubako za Bunyoni. Ati agihindutse imburano zirashobora kurara ziheze uno munsi nyine. Nk'uko byari bimeze mu rubanza rwa mbere biboneka ko ingingo zizofatwa muri urwo rubanza zamaze gufatwa. Ibiriko biraba bimeze nko guheza ibwirizwa gusa. Abacamanza ntibagira inyota yo kumenya ibyinshi ku biriko biravugwa. Mu nkuru zitandukanye turaza kubigaruka ko aho tuza kubereka amakenga ndetse n'ibigaragaza ko Ndayishimiye ari we wa mbere uhamba ubutungane bwo mu gihugu c'u Burundi. Ino foto yafashwe muri 2020 umushiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yari kumwe n'umushiranganji wa mbere wa Tanzania Kassim Majaliwa. Ibi byose nyine bikaza byerekana ubufatanye buri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania, ariko benshi bavuga ko ibi bintu bikurikiranywe neza bishobora kubyara icyaha gikomeye cyane kuko biraboneka neza ko abatwara igihugu c'u Burundi bajya gufata amategeko i Tanzania. Twavuye mu bukoroni bwa Babirigi ubu dukoranizwa na Tanzania, nico bisobanura. Benshi bakavuga ko ibi bintu biteye ubwoba. Burundi burakwiye gutabarwa hanyuma abarundi bakava ibuzimu bakaja ibuntu gukora umengo babafunze igitambara mu maso kuko biraboneka neza ko twavuye mu bukoroni bw'Ababirigi ndetse n'Abadage tukajya mu bukoroni bwa Tanzania. Nibuka umunsi ntuze yavuga ko turi abana ba Tanzania, ariko Imana izodukura mu gasuzuguro ko kuba mu kwaha kwa CCM. Benshi bavuga ko ariyo izingamitse igihugu c'u Burundi. Tanzania basi nitume igura i Burundi twibere abatanzania kuko ntibyumvikana kandi birateye isoni. None kuki abatanzania aribo bari imbere cyane mu kwivanga mu bintu by'i Burundi kandi batarwibye ku ngoma y'abami? Iyo hageze mw'ibyo by'umupfumu bashaka kumuburanisha mu kinyegero kandi numva ari co caha gikuru cyaryoshe. Rero nibamuha umwanya yisigure nk'ibindi kweri kuko biraboneka neza ko yaremetanirijwe cyane. Abarundi nigeze kubwira ko CCM ariyo muvyeyi wa leta y'u Burundi ndi ya kino gihe bambona nk'umuparangane aho bari, nibaza ko banyibutsa kuko sikira muntu politiki ayibonera kure kandi koko biraboneka neza ko CNDD-FDD rwose idashoboye gutwara. Reka bamara na kare amaraso basheshe ntibibaze yuko atazobahumira. Raba nk'urya umupolisi yaraye ahekuye ababyeyi umwana w'imyaka 24. Hama ngabo badede ngabo bakora iciza, reka Imana ibakubite inkoni. Ejo naho hazinjirayo abandi bo hejuru ku buryo igihugu kizosubira kukigatwarwa n'intwari apana abanywa amaraso. Ubu rero muri make yaraye agiye ku rutonde rw'abagombye mu guhirika ubutegetsi bwacu. Tanzania yacu gihugu cy'ingenzi twari dusigaranye, none bagomba batosekaze umubano twari dufitaniye nk'uko babigiriye u Rwanda. None tuzohora tuza gusaba agacanwa hehe ko bagomba kubikura ko bose
bagomba tube ba nyamwigendako. Birababaje cane kandi birateye ubwoba. Tanzania mu kudushimira ko tuyumvira ibyo idutegeka iduha agashimwe nk'inyoni. Birababaje kandi birateye ubwoba. Niyemera ko yakoze amakosa azapfungurwe kuko si igisuma kurenza. Ndayishimiye. None namba Uburundi butwarirwa muri Tanzania kubera iki tubura ibitoro kandi tutwarwa na Tanzania? Aho ho numva umengo harimwo akantu kandi numva ko Tanzania idashaka ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uburundi buragowe, tuzobuhunga busigare bugaragara bwonyine kuko biraboneka neza ko abadutwara atacindi baturondera ko uretse kugumya kudupfukama mu nda. Nico gituma Tanzania itoteza impunzi zose z'abarundi zihungira muri ico gihugu kuko biraboneka neza ko ariyo itegeka i Burundi kandi biraboneka neza ko abatwara igihugu c'u Burundi bose bafata imyanzuro bayikuye muri Tanzania. Ibi ni bimwe nibyo bamwe n'abandi bagiye batangaza ku makuru arabana n'ibiriko biravugwa ko Tanzania ariyo itwara igihugu c'u Burundi kandi benshi bakemeza ko iki ari icyaha gikomeye cane gihanwa n'amategeko. Gusubira kuburanisha urubanza rwa Bunyoni, urutonde rw'ibyaha yagirizwa byariyongereye mu gisata c'iyungururizo. Generali Arengiyome Bunyoni yarengutse mu gisata c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere. Urubanza rwumvirijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Icariho c'umushikizamanza wa Repubulika yavuze ikirego gishasha. Kubwiwe uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yaragerageje kumvisha umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania kugira ngo amufashe gutembagaza inzego. Abacamanza ba sentare Ntahinyuzwa bashashe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Iyo sentare iri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ku birometero bishika 100 uvuye i Gitega. Kuri uyu wa mbere hatanguye urundi rubanza rwo mu gisata cy'iyungururizo ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yahanishijwe muri Kigarama 2022 gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Muri urwo rubanza rwo kuri uyu wa 27 Rusama rwari rwitabwe n'abantu batari munsi ya 70. Icariho c'umushikizamanza wa Repubulika yashikirije ikirego gishasha. Bunyoni yagerageje kugondoza umugambwe CCM uri ku butegetsi muri Tanzania kugira ngo agwanye ubutegetsi yongere asenyure inzego mu Burundi. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yishuye ati ikintu cyewe nari nateguye kwari uguhonora umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo kugira ngo abandanye agira imigenderanire myiza na CCM. Uwo mugambwe CCM ufatwa n'ababikurikiranira hafi bo mu gihugu n'abamvamakungu nk'umuhetsi wo muhari wahoze urwana w'abahutu uri ku butegetsi mu Burundi bivuye ku masezerano y'Arusha yo muri Myandagaro mu mwaka wa 2000. Ariko sinaronse akaryo ko kumubona. Niko yatangaje. Yamenyesheje ko icifuzo ciwe yagishikirije umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi aciye ku wundi mukomiseri wo mugambwe. Kuki Bunyoni yahunze urugo rwiwe igihe ahagarikwa mu Ndamukiza 2023. Arengiyome Bunyoni yari yinyegeje mu gace ka Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura uburengero bw'u Burundi. Niko parike nkuru ya Repubulika yatangaje. Kuri uwo wa mbere uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere asiguye imvo zamutumye ahunga urugo rwiwe, ico yita gucinjura ku buhinga. Yabivuze atamucamanza abimubajije. General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga arongoye ingendereza ry'u Burundi yari yakoranije abasirikare bakuru abaha itegeko ryo kunyica. Lieutenant General Silas Ntigurirwa muhanuzi mwishikira yashejwe ibibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabimbwiye niko yamenyesheje. Yabandanije ati nk'uko narinzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare, abamugandaguye bakaba batigeze bafatwa nkamenya n'igandagurwa rya Darius Ikurakure mu biro bikuru bya gisirikare. Ibyo byose byatumye mva muhira ndahunga gisoda. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye igendereza ry'u Burundi akaba n'inkingi ya CNDD-FDD na Lieutenant Colonel Darius Ikurakure bose bavugwa mu gatotezo kagiriwe abatavuga rumwe na CNDD-FDD bose bari bahoze ari abaroberi nka Bunyoni. Uwa mbere yatewe igisasu ku wa kabiri Myandagaro 2015, wa kabiri yishwa ku wa 23 Ntwarante 2016 mu biro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Kuri uyu wa mbere uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yibukije ko yahaye amafaranga y'agaciro
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA iradiyo ivugira hanze y'igihugu kuva ituriwe inyuma y'igenekerezo ry'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi byanse mu mwaka wa 2015. Yashimangiye ati naraguze amakuru ariko Bob Rugurika ntiyigeze aba umugenzi wanje kuko ndazi ko ari umwansi w'umugambwe wacu, umugambwe nagwaniye imyaka 10 mparanira demokarasi. Ugusako abantu batari munsi ya 70 bariko barumviriza urubanza kuri uyu wa mbere bari bagizwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bari barungitswe kugira ngo bigire abariko barumviriza urubanza. Umwe mu bigeme ba Bunyoni Joy Akimana, bamwe mu bamenyesha makuru, abakozi b'igendereza, userukira umurwi CNDH n'uwaserukiye inama nkuru y'ubucamanza nimba abari babyitabye bategetswe gukura impuzu nk'uko byagenze kuri Joy Akimana kwa 22 Rusama igihe yari agiye kuramutsa se wiwe nk'uko byashikirijwe na Pacifique Nahazwi uharanira agateka kazina muntu ari mu buhungiro basaswe cyane gushika aho bategekwa gukuraho ibirato. Nta kintu na kimwe cari cemewe muri iyo nyubakwa yaberewemwo urwo rubanza, niko byabonywe n'abashinga intahe bavuganye na SOS Media Burundi. Urubanza ruzobandanya kumvirizwa kuri uyu wa kabiri muri iyo bohero nyine rikuru rya Gitega. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.